Nk'uko ubibona rero aha turi kumwe na timu Bugika TV. Bariko barihereza akantu k'ubwenge. Menzi niwe. Na cyane ko twatembereye ahantu hashasha, ahantu hashakije murahabona ingene hameze neza. Ndazi abantu benshi bari baza ati mbega aha nihe. Muriko muraraba ukuntu hateye igomwe, nakabare kameze neza cyane. Nakabare karimwo ivyo kurya, ivyo kunwa by'ubwoko bwose, ivyo kurya. Kabisa turi kumwe rero n'abasanzwe barukiye muri timu Bugika TV. Reka tubahe ijambo nabo batubwire na cyane ingene bahabona hano hantu muri ko muhabona gute. Mu bisanzwe nukuri aha hantu hameze fresh, hameze god, hameze good. Nukuvuga yuko nahantu hatuje, nahantu hazira akavuyo, nahantu hari utuntu two kunwa tumeze neza, utibagiye inzoga zacu zikirundi. Sawa. Mugabo rero jewe ndahaje ryambere. Mbega gabasha ahantu ni kwande hitirigwande. Reka tubaze mugenza wacu turi kumwe uwo bita Kamaro, asanzwe ahurukiye muri timu Bugika TV comedy yo muri zone Kabanga. Reka tumuhe ijambo twumva nawe cyabivugako. Amahoro neza cyane. Nukuvuga murakoze cyane kumpa kanya, ariko rero ndi akano kantu karanyoteza. Ushobora gusanga navutse menshi kubera mfate ku mazi, mfate ku mazi yawe. Ko abenzo mu Burundi ni sawa. Burya rero uru ruganda rukora cyitwaramwe neza. Murakoze cyane. Kano kanya kugira ngo ndabasigurire. Mu bisanzwe uruko uraraba hano hantu uhagereranya na he. Ari ibihugu byateye imbere turiko turaraba Kenya hehe. Burya ntucibona ko ari nki Nairobi. Nairobi hepfo y'umusigiti. Nukuvuga rero nkuko bisanzwe hano hantu burya twarabyumviriye tuvuga duti reka tuhashire akazu kiratiro. Uruko uraraba aha rero ahantu ubona aha no kuvuga dufise umukozi tuzaturamuhemba ku kwezi. Sawa. Arafata gatengeneza mutanguye kwa cafoza. Akora kare. Hanyuma rero kugira ngo hagume hakayangana uruko uraba hirya no hino hari imisozi. Aho ni kuvuga twebwe hano dukunze kwakira na cyane abapiga muziki, cyane tutibagiye timu Bugika TV yo mu ntara ya Buhumuza, komine Gisuru, sawa zone Kabanga. Murahawe ikaze hano hantu nahi wanyu guhita saa turahabagabiye. Reka benshi barakunda kutubaza. Ndiko ndaraba hano hantu nanje nkishika muri kano karere niyumva ati mbasha ahantu noshobora kuruhukira hameze neza, hafise akayaga keza ni hehe. Donc ndabona hano hantu ndavuga ati aha hantu ko biri kose sinogenda ntafatiye moya. Musanzwe mubizi nyene nk'abantu b'abastare nk'abatwebwe. Ndazi benshi baranzi uko je ndimvukira yino Kamere muri ko ravuga Sharobi once again gacha winjira muri Bugika TV comedy ucibona ibikorwa byiza kandi bimeze neza bisukuye. Hello guys, aha rero niko kabare kwande kwa Aron aho bita nyarumanga.com. Na cyane ni muri komine Gisuru yagutse ya Buhumuza. Thank you. Sawa, tubabwire n'abandi baza hano hantu bahateramire. N'ahantu hameze neza, n'ahantu hatuje, ahantu hari sawa. Nukuvuga rero guys, abantu muri ko mararorera ko na video. Neza mukiva aho ahahora bitwa muri komine Kinyinya, ujabutse uruzi bitarumpungu. Ukigenda gato uzobona ahantu hari korose, hari n'akantu bakarigara. Uzocukata bugame izuba, haratuje, harabasevere beza. Ewana utibagiye abademu inzoga n'ibebe. Ariko nibagiye gitoye. Reka no kuvuga no muri Amerika dusanzwe dufiseyo ababanyi, inshuti n'abagenzi. Turashobora guhindura ururimi gato kugira ngo nabo nyine bamenye ibintu bikore hano muri Buhumuza, Gisuru, Kabanga. Babwire rero. Yes, thank you.
now it's time we thank God that we have arrived in this time. Yeah. And now we have invited from Kabanga. Yes. Now welcome here for to prepare something huge. Nice. Welcome. Ready there. This place is safe good. Now call all people come here for Yes. to prepare. Come here.